Itekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Turi kwigenekerezo ry'icumi ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2022 tugiye kubashikiriza yandi makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino. Abategetsi bo mu ntara ya Rumonge ntabwo borohewe. Musitanteri Charles Karorero wa komine Bugarama nawe yaraye mwibohero rikuru rya Rumonge. Aje akurikira abandi bategetsi baraye binjijwe ibohero barimo Musitanteri Jeremy Bizimana wa komine Rumonge nawe yaraye mwibohero rikuru rya Rumonge. Ariko uyu wewe turaza no kumugaruka ko ngo hoba hari umwigeme yoba yaramuteye umwaku uyamuha amahera menshi cane. Turaza kugaruka ku vy'uyo mwigeme ngo yoba yari umuhabara wiwe, turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bw'idonido twabiteguye. Ndaza kukubwira kandi nanone ibindi vyinshi mamwe aragiye muranyegezwa bivugwa irya nino. Hari bivugwa mu bimenyesha makuru ibigaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi biba vyagiye biratangazwa n'abategetsi n'ibindi vyose bigenda bivugwa mu bisata vyose: politiki, umutekano, ubutungane, agateka kazina muntu, izivugwa mu kibano. Ahandi ushobora kuronka amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi atari kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nizere ko mwamaze gufyonda kuri subscribe. Iyo hapfunzwe musitanteri sinobabwira abantu bavuga vyinshi babaza impamvu w'ikomine yabo nawe atarapfungwa. Basitanteri boba bafise ibibazo vyinshi cane, ariko nanone mu ntara ya Rumonge hoho bikaba vyayangaye. Abenshi bamaze kwinjizwa ibohero rikuru rya Rumonge. Abantu bakaba bariko baribaza ibintu vyoba biriko birabera muri iyo ntara ya Rumonge. Banywanyi bacu tugiye kubashikiriza amakuru yihuta cane amaze kuja ahabona inyuma yaho abo basitanteri bagiye barakugwa. Benshi rero bakuye mu mabanga bazira ubunyonyezi bagiye barakora. Hari abivye amabati ngo yari yatanzwe n'umukuru w'igihugu n'ibindi vyinshi cane muri buze kugenda mumenya muri ano makuru. Uyo mukobwa we yoba atera umwaku, ivyiwe vyoba ari ibiki? Turaza kubirabira hamwe turabe n'ubwo buhabara bw'uyo musitanteri yarayakuwe. Turaza kurabaho vyoba bihuriye muri ano makuru, vyose muraza kuvyumva. Twumviriza muri mu Burundi mwese ndabaramukije, abari mu bihugu bibanyi mwese ndabahaye ikaze. Irya no mu bihugu bitandukanye vya Afrika, namwe mutukurikira muri ku migabane ya Buraya, Aziya na Amerika, mwese ndabahaye ikaze muri rino sango ryano makuru. Kano makuru tuyatangurire kuri no nkuru aho Musitanteri Charles Karorero wa komine Bugarama nawe yaraye mwibohero rikuru rya Rumonge. Babaye abasitanteri batatu b'intara ya Rumonge bahagaritswe muri ino ndwi bagirizwa kunyuruza amabati n'isima vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ngo bifashe kubaka no gusanura amashure. Gratien Nduwayo wa komine Buyengero, Jeremy Bizimana yuwe turaza no kumugaruka ko ngo arafisi ihabara ryoba ryo ryatumye apfungwa, turaza kubibabwira. Uwo akaba yari wa komine Rumonge, na Charles Karorero wa komine Bugarama. Abo nibo basitanteri muri mu ntara ya Rumonge bamaze kwinjizwa ibohero rikuru rya Rumonge. Amakuru yakwirakwijwe kuva ijoro rino joro avuga ko ifatwa rya Consolateur Nitunga yahora ari buramatari wa Rumonge ashobora kuba atari ukuri nkuko amasoko yacu mu Rumonge abitumenyesheje. Turabandanya kubikurikiranira hafi tuze kubabwira ivy'amakuru avugwa kwifungwa rya Consolateur Nitunga. Katugaruke nanone kubirabana nihabara ngo ryoba ritera umwako. Muri iyi ndwi turangije haravuzwe cane ifungwa ry'abasitanteri batatu bo mu ntara ya Rumonge. Muri abo harimwo Jeremia Bizimana, ni musitanteri wa komine Rumonge. Nivyo hari amakosa yagirizwa, ariko ivyo sivyo tugomba kugaruka ko, ahubwo twashaka tuyage ku kijanye n'abahabara yahora yisasira akurakuranya
ntitubadondagura bose, ariko hari umwe w'agahebuza ashobora kuba yanamuteye umwaku. Muti none ivyo vyoba bimeze gute? Uyo muhabara yitwa Pelagie Nikundana, akaba ari uwo muriko murabona ngaha ku masanamu, akaba akora mw'iyandikiro ry'ikarata ndangamuntu. Mu bakozi ba komine Rumonge akaba yaratonye birenze urugero. Buri munsi ngo yari yandikiwe ibihumbi birenga 100 vyo kunywa akayi, ibihumbi 100 vyo gufungura saa sita, hamwe n'ayandi yo kurya ku mugoroba. Abamuzi bakamenya iwe bavuga ko aho aba kw'ibarabara ry'umunani muri quartier Swahili, uhashitse amaso azima kubera ibintu vyinshi bihari kandi vy'agaciro. Uwo mwigeme nta mazi yo kw'irobine yanywa, yari asigaye yanywa amazi ya Kinju gusa. Gufungura nako yaja kuri hoteli yitwa Tanganyika Lodge, ni hoteli ikomeye mu Rumonge. Aho hose bikavugwa ko amafaranga yayahabwa n'uwo yahora ari musitanteri wa komine Rumonge, Yeremiya Bizimana. Gupfungwa woba ari umwaku yatewe n'uwo mwigeme? Pelagie Nikundana aturuka muri komine Mabanda, ni mu ntara ya Makamba. Kuva ahejeje amashure yisumbuye ntiyigeze ava mu Rumonge. Hari umuhungu ari hanze yamuhereje n'inkwano arayitanga, ariko yaragize ibibazo biteye ubwoba, yikeka ko ariko abiterwa n'uyo mwigeme bakundanaga. Yamuhevye amuhebana n'inkwano, yaramuhevye amuhebana n'inkwano kubera yikeka ko yoba ari we ariko aramutera umwaku. Hari umupolisi nanone yamugize umuhabara, yahawe pansiyo hataragera. Ubona ko mu gisoda no mu gipolisi ushira mu ngiro udahirahiye, uwo aba yaragiye yifumbereje. Kuri musitanteri wa komine Rumonge nta kinyegezwa kirimwo. Yaheruka gukoresha inama abakozi ba komine Rumonge. Ico gihe Jeremy Bizimana yatanga gasopo abihanikiriza ko ngo bogabanya amajambo y'insaku, ngo bakareka kuguma bavuga ko Pelagie ari umuhabara wiwe. Twashimye kuvuga uwo kuko ari we ashobora kuba amuteye umwaku, ariko ntitwavuze umukenyezi yahaye agashimwe ku munsi mukuru w'abakozi ngo niwe akora neza muri komine. Amuvuze amazina musitanteri muzima agaca arira imbere y'ishengero ry'abantu. None ivyo bikorwa yakora biriza musitanteri ni vya komine? Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yahereye kera asemerera asaba ko indongozi zaharitse canke zifise abahabara zobogozwa. Ariko nanone ibirabana n'uyo muhabara yoba yarateye umwaku uyo musitanteri vyo nakamaramaza. Ngira kuba atashoboye kumviriza amarira y'uyo musitanteri, uyo musitanteri yaraye arungitse amaudio ayarungikira porokireri amuririra amubwira ngo amufashe ntazafungwe. Jeremy Bizimana rero akaba kuri ubu abarizwa mw'ibohero rikuru rya Rumonge. Kadukurikire amajwi yaraye arungitse imbere yuko afatwa, ariko ararira atakambira porokireri ngo amufashe ntazafungwe, ariko vyabaye imfagusa kuko kuri ubu ariko araririra mw'ibohero rya Rumonge. Ndakuramukije mu frere, mwiriwe none twari twavuganye na Juma, hanyuma bamugaje bo kuri murazi ko baragenda kandi bambaye hafi cyane. Ndabise ibibazo byinshi cyane kw'idosiye ijanye n'ay'amabati konsolateri yari yatanze, kuko jewe n'ukuri nakubesha ntavyo nagiye gupinyira mu ntara. Ariko rero bagiye kw'iyengero bararaba baca babona mu mabati namanikishije hari akazu ndaheruka kumanika, hariko amabati ashika 4. Mugabo rero hari ishure nari nakuyeko amabati, bari bampaye amabati kuri nyashure ndayamanikisha. None rero urumva niyo yaciye kwega ugwaserera ayo mabati, kuko jewe ico gihe bari nababwiye ati kimunkabira muce mumpaye ndababwira ndaza kuyatora. None rero n'ukuri mworaba ico mumfasha, nukuri nimba nokugwa mugasi ico mugasho ndabibasavye
nukuri mumpumurize mumfashe nyakubahwa porokirere ndibaza porokirere generali Bururi muravugana burya nukuri ibintu bikorwa n'abantu ni fwa nibamuha dose akaza kunyumviriza nukuri basi ikibazo bazovuye batanga raporo nk'ubwo gusa mugabo nukuri ndabigusavye nk'umuntu tuva hakuno ya Murembwe hamwe nukuri mugabo simfungwe nukuri muzoba mukoze ndabibasavye mubimfashe bishoboka mubimfashe bidashobotse naho nta kundi kandi bujeho asha igisigaye kuri abo nyene urumva bayampaye nico gisigayeko kandi numva ubwoba bwinshi cane murakoze rero murambwira nimumfashe sawa urumva nyakubahwa porokirere natwe duhishaye murazi ko turi bamwe jewe amabati bamaze kuyazana abayobozi nari mfise amabati nagomba kumanikisha hariya rero abayobozi barankabiye baca bampa ayo ya dumuzazi bamaze kuyampa rero ayo ya dumuzazi ca ndagira nte bayankabiye ca ndagira nte ca ntora ayo ya dumuzazi baca barampa ayo nandi sinabahaye ayandi umengo yari 35 niyo bankabiye 35 nandi ndabaha 35 yandi asanzwe rero mwofasha nkubwiza amategeko mugabo kuko wambwiye ati urundi wize amategeko agufasha ibyo wovuga kuko urumva kongera kwemeraho kubona atwaye amabati narabihakanye nibyo baho kandi urumva ntayo nigeze ntwara kiretse ayo nakabishize rero nagomba ndababaze numve ico mwofasha nico mumpanura mbega novuga iki no kuri ivyo ko nakabishize ayo mabati bakankabira kuri 35 yego nagomba ndababaze numva ico mwofasha nyakubahwa porokirere nukuri ndagusavye kora ibishoboka vyose kandi abaporokirere murazinanye kora ibishoboka vyose nukuri untabare nyakubahwa porokirere ndabigusavye porokirere wambaye hafi kuva nkibaye musanteri porokirere ndagusavye umfashe ndabigusavye ico ntoba cose mugabo ntibamfunge porokirere ndabigusavye kandi urazi ko tuvukana tuva hamwe mama wawe ndamwitaho ndamufasha byinshi porokirere ndagusavye umfashe ndagusavye mugasho uzobukoze ngivyo vyayangaye mu ntara ya Rumonge yamwe mu makuru yaragizwe yavugwaga cane irya nino ivyagendaga bigarukwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi no mu bimenyesha makuru bitandukanye wipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vya misi yose tugushikiriza urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.